nk'uko byama bigenda mu minsi isozera umwaka aho imvukira zo muri komine Bukinanyana ku mutumba wa Kansega zama zipfuriza umwaka mushasha abageze mu zabukuru, imfuvyi n'abapfakazi. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 29 Kigarama imvukira zipfurije umwaka mushasha abatama n'abatamakazi, imfuvyi n'abapfakazi bo kuri uwo mutumba wa Kansega. Abo bavuka mutumba wa Kansega babikora mu ntumbero yo gushimira Imana no gukengurukira abavyeyi babareze. Ivyo rero bikaba bikogwa imyaka yose mu misi ihereza umwaka. Ewe itwe cy'ugwaruka ntawe utokumviriza. None rero ko Imana yatugiriye ubuntu ico gikorwa tukaba tugikora uno munsi turafise nabo dushimira cyane ngaha mubona turi kumwe abavuka mutumba by'ukuri. Murafise abavuka mutumba babakunda cyane kandi murafise abavuka mutumba bakunda uno mutumba wabo. Bava mwibaza ngo ntituba ngaha ariko mugabo urabona ko umutima uri ngaha. Ibyo dukora byose murabona ko tubikorera ngaha. Aha jewe ahantu mba hari n'igihe atari umunsi mukuru abantu nk'aba twakoranije, ababubahwa hari n'igihe ahantu babaye, hari n'igihe badakoranye abantu nk'aba. Mugabo aho umuntu avuka aragerageza akahibuka. Abagera ku 160 bari mu migwi y'imfuvyi, abapfakazi n'abageze mu zabukuru nibo bashoboye kuronswa iyo mfashanyo, aho umwe wese yashoboye kuronswa ibiro 5 by'umuceri, ibiro 2 n'inusu by'ibiharage hamwe n'umunyu. Aba bantu barakoze, Imana ibahezagire kandi baje imbere muze mukora byose mubikoze ze mwibuka abakesha murakoze Imana ibahezagire. Ibyo bikorwa bikaba byari byatewe iteka n'umunyamabanga ajejwe imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura, akaba n'imvukira yo ngaho ku mutumba wa Kansega. Nyuma y'ico gikorwa cyo gutanga imfashanyo haciye haba inama y'abavuka mutumba wa Kansega mu ntumbero yo kurebera hamwe uko umutumba wifashe, aho vuba bafunditse ko bagiye gukora ikoraniro rizoba rijanye no kwipfurizanya umwaka mushasha. Mu kurangiza tubamenyesha ko umutumba wa Kansega ari umutumba udasanzwe wunze ubumwe n'urunani muri byose. Wavrep ijwi ry'ugwaruka FM.